Ndabaramukije mwese bakunzi bacu ndabahaye ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu w'Imana ni kwigenekerezo rya 29 ntwarante umwaka wa 2026 mu gatondo hitezwe ko hazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike ahatari hake mu gihugu cacu kiretse mu Rumonge hamwe n'Imakamba aho ni mu ntara ya Burunga ahitezwe ko hazogwa y'imvura hongere hacemwo hakizuba azoba hakanye gusumba handi azoba ari Igitega mu ntara ya Gitega hamwe n'Ibururi mu ntara ya Burunga aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri dogere Celsius 12. Ku muhingamo naho hakaba hitezwe ko hazogwa imvura hongere hacemwo hake izuba mu Cibitoke Ibubanza Ibujumbura aho ni mu ntara ya Bujumbura mu Rumonge Ibururi Imakamba hamwe no mu Rutana mu ntara ya Burunga hamwe no mu Ruyigi mu ntara ya Buhumuza ahasigaye hakazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike azoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke aho ni mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 30. Ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirengako iminota 5 rirenge igihe cy'isaha 12 zirengako iminota 10 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu w'Imana garukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho butaha.